inama nkuru y'igihugu ijeje gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko amabaturutse ku ntambara n'ayandi mabi asinzikaza agateka kazina muntu irababajwe cyane n'amajambo y'incamugongo yashikirijwe n'umukomiseri Ismail Shergi ajejwe igisata c'amahoro n'umutekano mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu nama y'umutekano ya ONU yabereye i New York igenekerezo rya 14 ruheshi uwo mwaka. Bwa mbere ivyavuzwe na komiseri Ismail Shergi ku Burundi ntibihumuriza. Mu vy'ukuri amajambo nkayo yo gusiga iceye ishusho y'Uburundi ari mu mugambi ubandanya w'abakoroni wo gushaka gusambura inzego z'igihugu no gutera intambara mu Burundi. Abo bakoroni bagumye basaba ko hoba akanama ku Burundi kandi bigaragara ko ibihe Uburundi burimo bitagabangamiye umutekano w'igihugu w'akarere canke w'ayandi makungu. Uko kuguma basaba ko kwako kanama kwari urwitwazo bwo guha akaryo uwo mukomiseri Shergi kugira ngo asabe ko hosubira kuba ibiganiro hagati y'abarundi byobera hanze y'igihugu mu ntumbero yo kudindiza demokrasi n'amatora yo mu 2020. Ariko Imana ishimwe Uburundi bwarashigikiwe ukuri kwamye kuko haribonekeje ko ibihugu bimwe bimwe biri muri ako kanama k'umutekano ka ONU byashigikiye ko leta y'u Burundi yobandanya kubumbatira amahoro n'umutekano muri kino gihe, kubandanya guhagararira demokrasi atanumwe akumiriwe cyane cyane nk'uko yavyiyemeje, kubandanya gutegura neza amatora yo mu 2020 adakumira, atekanye kandi ahumuriza abarundi bose. Bwa kabiri amajambo yubaka yashikirijwe n'ibindi bihugu muri ako kanama. Bamwe mu bafashe amajambo baremeza ko gushika ubu igihugu cy'u Burundi cateye intambwe ishimishije. Ivyerekana iyo ntambwe ni nk'ibi: ubwa mbere amahoro n'umutekano biratsimbataye mu gihugu cacu cy'u Burundi. Ubwa kabiri abanyepolitike bose bari mu Burundi, baba bari ku butegetsi canke abatavuga rumwe n'ubutegetsi, mbere n'abanyamahanga harimo n'abagwanya Uburundi, bose baremeza ko abarundi bicariye ibibazo vyabo kandi ko mu vyihutirwa ubu ari ugutunganya amatora yo mu 2020 atekanye kandi ahumuriza bose. Nta numwe adashigikiye ayo matora kuko niyo nzira yonyene yo gukomeza amahoro, demokrasi n'iterambere. Abanyepolitike bose baritegura ayo matora kuko n'ivyankenerwa vyose biza bihari. Urupapuro rw'inzira bumvikanye ko bose, itegeko rigenga amatora, umugwi seni ujeje gutunganya amatora, eka n'uburyo bwo kuyategura no kuyakora. Ibwirizwa shingiro ryarahinyanyuwe kugira rijane n'ibihe tugezemo byo gutsimbataza inzego zihari na demokrasi. Ubwa gatatu ibiganiro by'abarundi byagenze neza kandi byararangiye, haba mu gihugu hagati n'inyuma y'igihugu. Ni naco gituma ubu abarundi babanye mu mahoro. Hasigaye gusa gushira mu ngiro ibihe bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro, cyane cyane mu guha ikibanza ca mbere amatora yo mu 2020. Ubwa kane bamwe mu bari muri ako kanama babonye ko kubandanya ako kanama atanyungu birimo kubera ko ubu ibintu vyifashe neza mu Burundi. Byoba vyiza ko Nations Unies yobandanya ahubwo gushigikira Uburundi mu twigoro two kubaka igihugu. Ubwa gatanu amashirahamwe n'abagenzi b'u Burundi barasubiye gusaba kandi ko ibihano by'akarenganyo vyafatiwe Burundi ko byohagarikwa. Ubwa gatandatu abagize ako kanama barashimishijwe n'ingene impunzi z'abarundi ziriko zirahunguka ku bwinshi. Ubwa gatatu Uburundi butegerezwa kuba amagabo mu guhagararira
inzego zihari no gutsimbataza ubwigenge. Uburundi bwami kuva na kera narindi igihugu kitavogerwa kirimo abagabo b'injyamunyu bijunja n'ijambo. Tuboneyeho akaryo ko gusubira gukeza abitangiye igihugu cacu ciza c'u Burundi nk'umwami wa mbere Ntare Rushatsi Cambarantama n'abamukomokako nka Mwezi Gisabo yagwanije cyane abakoroni. Umuganwa Rudoviko Rwagasore yatanze ubuzima bwiwe ngo turonke intahe yo kwikukira n'ubwigenge bw'igihugu. Abarundi barazi neza ko abakoroni batataye hasi umugambi wabo mubi wo kuburagiza Uburundi. Ni naco gituma biboneka ko mwigandagurwa ry'incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye n'abamufasha bose mu 1993 ryateguwe kandi rigashirwa mu ngiro nabo bakoroni bafatanije n'imburabugirire z'abarundi. Abo nyene ni nabo bari bateguye itembagazwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo muri Rusama 2015. Abakoroni n'ubu baracafise ibikoresho byabo byo kubandanya bakandamiza ibindi bihugu. Ni nka ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI iguma ihungabanya inzego zacu kubera ikoreshwa nabo bakoroni nyene. Ingingo zayo ntizizokwigera zica intege abarundi mu gutegura kazoza keza kuri bose, ku bana bacu, ku buzukuru n'abuzukuruza biwacu. Abariko bakoreshwa nabo bakoroni bariko bashaka kwiyunga ngo batobe amatora yo mu 2020. Ntibitangaje ko ikindi gikoresho cabo nk'umugwi uraba ivy'injyane ku isi International Crisis Group uherutse gusohora itangazo ku Burundi aho usaba ko amatora yo mu 2020 yokwigizwa inyuma amezi 6 canke arenga, bitwaza ngo hari ivyo banza gutunganya. Bagasaba ko ayo matora yokunguruzwa bashaka ko hoba igihe atanzego ziramutswa igihugu zoba zihari. N'ingaruka mbi vyotera ku buzima bw'igihugu, kuko muri ico gihe igihugu coca kija mwibarabara kuko atawoba akiramo. Ivyo byose nibishaka kwaka ubwigenge Uburundi bwifitiye uburenganzira bwo kwitunganiriza amatora atanumwe avyisutsemo canke ategure kuyonona. Muri uyu mwanya inama nkuru y'igihugu ijeje gukinga ihonyabwoko iriko iriyamiriza ivyashikirijwe n'umukomiseri Ismail Shergi ku Burundi. Hasigaye iyinga rimwe gusa ngo abarundi bahimbaze imyaka 57 iheze barose intahe yo kwikukira. Twagira rero dutere akamo abarundi bose, baba Bahutu, baba Batutsi canke Abatwa, baba abakuze canke abakiri bato, iyo bava mu mihingo yose, baba abakatolika ca abaporoti canke abayisilamu, baba abatunzi canke aboro, baba abari ku butegetsi canke abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ko kubitiza agatima membero y'igihugu cacu cavuye, bagaheza bakagwanira intahe yo kwikukira, bagashira imbere umutima wo gukunda igihugu uko imboneza zatuboneye izuba zabikoze kuri Mwezi Gisabo, kuri Rwagasore Ndadaye, eka nejo bundi mu 2015 igihe abansi ba demokarasi n'ubwigenge bw'u Burundi bagira batembagaze inzego zitorewe n'abene gihugu. Murakoze.